n'ibintu biza bishimangira ivyemezo vyinshi byari bihasanzwe. Murazi ko muri 2015 yarahamagariye abantu gukora kandi koko barinjira mu makaritiye baramara abantu babasenyurira ku miryango, mu gatondo abantu bakama bazinduka basanga mu mifurege baboshwe. Vyari vyarabaye na kera guhera muri za 2007. Uwo muhari nyene ukigwana murazi yuko wafata abantu mu miduga ukabururutsa abantu b'abanyagihugu basanzwe bakabahora ico bari. Ivyo rero yarayashikirije n'ibintu biza gushimangira ko iyo ntwaro ishingiye kuri ubwo bwicanyi. Ni ukuvuga umugambwe CNDD-FDD wagumye ari umuhari nk'uko wari umeze kera, ntiwigeze uhinduka umugambwe. Ivyo biyumvira kera umuntu agiye kuraba neza abona umengo n'ubundi niko bameze, ntibigeze baba umugambwe utwarira abarundi bose. Ikindi kimenyetso ni ibi vy'uko bavuga ngo baje bugendana imisi yose mu kwemeza ibwirizwa, mu gutangura kampanye y'ibwirizwa nshingiro, mu kurisinya bakaje bugendana. Umurundi wese aca yibaza ati mbega ubwo butwari abo bagwanyi ba CNDD-FDD berekanye bugendana n'ubuhe? Intambara yabereye bugendana abarundi bazi niyi, n'abana n'abagore bagandaguriwe mu makambi y'impunzi, bagandagurwa n'abantu bo muri uwo muhari bahunze bari mu ikambi ry'impunzi, hagandagurwa abantu barenga 648. Umuntu rero yumvise ati bazoje bugendana yo kwibaza ati gira bagiye gushira ingori z'amashurwe kuri abo bantu bahitanywe n'ubwo bwicanyi bo nyene batunganije. Ayamara ntivyigeze biba ico gihe cose baja muri ivyo bindi, sinzi ko bazobigira. Vyerekana rero yuko umugambi uri ku butegetsi ubwa mbere udashoboye gushiraho ubutungane bwoshobora guhana abantu bakoze ivyaha vyo muri kahise n'abariko barabikora uno munsi. Hanyuma ni n'ikintu kandi cerekana ko umukuru w'umugambi asubiye guhamagarira abanywanyi biwe kwica umuntu wese yoba atavuga rumwe nabo, kuko yavuze ngo gushika n'ubu mu gihe ngo umuntu agoranye ngo baca bamunyarutse ngo ni vyiza cane. Ni ibintu rero n'amajambo ateye impungenge. Twibaza ko abarundi bari bakwiye kumviriza neza uburemere ayo majambo afise. Nta amakungu twama twayatabaje, ariko barundi ubwa mbere nibo bategerezwa kubona yuko bugarijwe n'intwaro itarota ibaha umwidegemvyo. Ikindi kintu gitangaje nuko mu gihugu citwe ko kigira ku mategeko, ata muntu yarakwiye gukokeza abanyuruza, abica, yubahuka akabivuga ku murango, ku mugaragaro, yatumiye abantu bahagarariye inzego z'igihugu. Iyo abari mu gihugu kigira ku mategeko, umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaca yugurura dosi akamuhamagara akamubaza abo bantu bose bamaze kunyuruzwa, banyurujwe ku itegeko ry'abo bantu bo mu mugambi babikora. Mu maraporo y'ishirahamwe mpuzamakungu, raporo ya komisiyo yakoze amatohoza, barerekanye neza yuko hariho akagwi kagenda kabangabanganywe n'intwaro iboneka, hakaba hari abandi bantu bategeka abantu bari mu nzego z'umutekano guhohotera abantu, kwica abantu. Bikivugwa barabihakanye, ariko no musi urumva bariko baravyemeza. Bavuga rero yuko uwiyemereye icaha ntawe bakikimukuyeko, ni icemezo sindamusiga. Hasigaye yuko ayo majambo abikwa ahadata, akazokoreshwa n'ubutungane bwabo bw'Uburundi bwamaze gusubirwamwo, ugasubizwa ijambo, canke ubutungane